Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya akaba ari amakuru twabatunganije ariko aza kubarabana n'igisata c'ubutungane. Ni mu gihe hari inkuru twe twabagajeje ko igice cayo ca mbere aho harimwo intaya Sylvestre Ntihimagaritse yari icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Muri iyo nkuru ya mbere twabashikirije tunababwira ko tuza kubageza ko iyi igera kabiri Sylvestre Ntihimagaritse yatubwiye ko impari zagenze hagati y'abacamanza indwi bari bagize sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ku kibazo cyo kwemeza nimba ukwitoza kwa Petero Nkurunziza kwa gatatu kwari kwemewe n'ibwirizwa shingiro. Aha rero batatu muri bo bari babishigikiye aribo Aimé Laurentine Kanyana Benoit Simbananiye ndetse na Charles Ndagijimana. Abashigikiye ikiringo ca gatatu ntibakoresha amategeko mu gusigura aho bahagaze, ahanini bo bavuga ivyiyumviro vya politike. Ikindi twabonyemwo kandi nuko abacamanza bane nabo batari bashigikiye ikiringo ca gatatu, abo akaba ari bo Claudine Karenzo, Pascal Niyongabo, Salvatore Ntibazonkiza ndetse na Silvere Ntihimagaritse. Abatashigikiye bose babisigura bisunze amategeko. Nembwiye kandi ikindi yerekanye nuko kitari ikibazo c'amoko kuko mu bahutu bane bari bagize iyo sentare umwe gusa ari we yashigikiye ikiringo ca gatatu, mu batutsi batatu nabo bari bagize iyo sentare babiri bari bashigikiye ico kiringo. No kuvuga ko mu bacamanza bari bagize iyo sentare abatutsi aribo bari bashigikiye ikiringo ca gatatu kurusha abahutu. Mu gice ca mbere kandi twanabonye ingene Silvere Ntihimagaritse araterwa ubwoba, mu bamuteye ubwoba hakabamwo General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ivyo bikaba vyaratumye Silvere yimura umuryango iryo joro nyene awujana kuri centre communautaire Mwirohero. Igice ca mbere tukaba twakirangirije ku mugoroba w'igenekerezo ya 30 Ndamukiza umwaka w'2015. Iki gice ca kabiri rero turabona uko vyahavuye bibandanya, uvuga ni Silvere Ntihimagaritse. Reka tubitangure navyo kwigenekerezo ya mbere Rusama umwaka w'2015. Turi kuwa mbere Rusama ariko nta munsi mukuru w'abakozi uriho nk'uko vyahora bigenda. Abantu bose batekewe n'ubwoba ubuzima busa n'ubwahagaze hose. Isaha 2 z'igitondo nk'uko Silvere abandanya abivuga agira ati niho nashikira abagenzanje ku kazi sanga biraboneka ko nabo baraye bataryamye. Pascal na Salvatore barambwiye ko nabo baraye baraterwa ubwoba. Claudine we yaboneka ameze nk'ikiyingiyingi. Twese ntitwari dutekanye. Niho twasubira gukoranira mu biro vy'umukuru wa sentare. Ica mbere twashotse tubona nuko cacegeranye c'umwiherero twari twaraye dukoze kitari cakozwe. Wame ngo ivyo twaraye dukoze vyose vyarwijwe n'ubusa. Charles arafashe ijambo twumva umenga ashaka kwihuta cyane. Uti bagenzi nimunyumvirize, imbere yo kuba abacamanza turabavukanye, turabarundi. Ndazi neza ko twisunze amategeko bitoshoboka ko twemera ikiringo ca gatatu, ariko turi abana b'u Burundi kandi turabukunda. Hamwe twofata ingingo ko umukandida wa CNDD-FDD adashobora kwitoza twoba dutaye igihugu mu kaga. Mwese murazi imbonera kure zoca zija mwibarabara, intambara citangura ibararyogwa. Pascal acara mwishura ko igihugu camaze kwinjira mu ngorane, ahubwo ko ikiringo ca gatatu arico cyo kwinjiza igihugu mu ntambara mu gihe ari twebwe dushobora kubihagarika. Aca musaba ko azana nyabona icegeranyo yaraye atwemereye kiri hehe kizane. Ako kanya tuba turasubiye mu mpari ku ngaruka nziza canke mbi z'ingingo twofata. Charles ngo nibwo yaciye atubaza ikibazo caduhungabanije twese. Ati mbega noreka naho kwandika ico cegeranyo. Twese duca turarabana twabona umengo harabonetse akabero. Salvatore niho yacaza n'iciyumviro c'ingene twokingira ishusho ya sentare. Yavuga ko twokwiteza utunyoni tukareka gufata ingingo tukagoma twiyumvira gushika igenekerezo ya 9 Rusama ikagera umunsi abakandida bategerezwa gutanga amadosiye yabo.
Silver ati nanje ndiyumvira nti tubikoze gutyo tuzoba twiyatse ijambo ryo kugira ico tuvuze maze ikibazo kirengana ataco tukivuze ko. Benoit nawe aca arafata ijambo uti abantu bahanuye umukuru w'igihugu n'abakenguza amateka kuzana iki kibazo iwacu barabahenze. Iki si ikibazo c'amategeko, ni ikibazo ca politike. Simbona impamvu bakituzaniye. Inama nshinga amateka niyo yari kugiheza. Aho ndi ntangura kwibaza nti mbe yemwe Benoit nawe agira hindura aho ahagaze ku ruhande rw'abatemera ikiringo ca gatatu. Aimé Laurentine Kanyana nawe ntiyatevye kutugarura akenga ati ivyo muriko muravuga ntitubirekuriwe, vyitwa den de justice, kwanka gutanga ubutungane. Mu gihe batwituye biciye mu mategeko, natwe dutegereza gusohora ingingo kandi mu maguru masha. Sharire aca arasubira arafata ibintu mu minwe, ariko akagumaza n'ivyimviro bituma tudashobora kugera ku cegeranyo. Kira mwanya twabona goma soka kwitaba telefone na Aimé kwari uko nyene. Niho twaza tubona Sharire yadukanye impapuro zibiri ati iki ni icigwa cakozwe n'umuhinga akomeye cyane w'umubirigi. Ni icigwa cakozwe n'umuhinga akomeye cyane w'umubirigi ku ngingo ya 96 ndetse n'amajana 32 cyasohotse mu mwaka wa 2012 kandi kiravuga neza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza gishoboka hinge ndakibafotorere. Umuhinga yavuga nari ndamuzi yari witwa Van de Guste, n'icigwa ciwe ndakizi. Ndibuka ko avuga ngo ingingo y'amajana 32 vyoshoboka ko yemera ikiringo ca gatatu mu gihe twoba twihojeje amasezerano ya Arusha. Vyose vyari vyugariye ngaho nyene mu gihe twokwihoza amasezerano ya Arusha. Kubwanje ico cigwa ntaco coshobora guhindura kuko twari twavuze ngo nuko Sharire araduha za mpapuro yabone ko mengo ariruhukije aca arasubira yicara kuri ya mashini yiwe ordinateur. Niho nabona ko yari afise urubanza ruheze mu mashini. Ivyo twavuga vyose kwari uguta umwanya. Urubanza ruzosoka murantunge, urubanza ruzosoka rwari rwaramaze kwandikwa. Ariko umukuru wa senere we yategezwa kuguma yigisha ngo twereke ko turiko turiga ikibazo. Niho yatubwira ko yatoye inyishu nziza izonezereza bose. Abari mu myerekano turabaye inyishu ikingira amasezerano ya Arusha. Nkurunziza nawe turamuha kwitoza ubwa gatatu. Pascal niwe yamwishuye ubwa mbere uti mbe burya udufata nk'ibijuju. Ngaha nuguhita mwibwirizwa shingiro canke ikiringo ca gatatu. Ni kimwe gusa muri ivyo bibiri. Ntushobora kuronka vyose. Nimba ushigikiye amasezerano ya Arusha utushigikira ko ibiringo bidashobora kurenga bibiri. Tugeze isaha 8 tubandanya kuganira ibintu bimeze nk'igipfungu. Claudine niwe yasavye ko duhagarika gato. Tumaze iminsi duharira. Iminsi 2 iraheze ntabona umwana kandi arankeneye. Birakenewe ko nja kumwonsa. Ndibaza ko bari babivuganye n'umukuru wa senare kuko yaciye amuha imodoka yiwe ngo genda wonse umwana. Twategerejwe guca duhagarika kuko ntibirekuwe ko dufata ingingo tudakwiye. Niho twaba turabaye mu micungararo. Sharire na Aimé nabo basubira kwiyugarana mu biro vy'umukuru wa sentare. Aho bavuye badusaba ko twujana gufungura. Twagiye kuri Marita Hotel, ikibanza ciza kitari kure ya sentare. Turatuma ko ivyo kunywa n'ivyo gufungura. Pascal niho yanyegera aranyongorera ati nyakubahwa vice president, ntuze gutangara ni wabona duhinduye aho duhagaze. Turaremvye n'iterabwoba riguma ryongerekana. Ubuzima bwacu burabangamiwe cyane. Nta kindi dutegerezwa guhindura kugira dukize agatwe. Naramutahuye ahubwo ntangura kwibaza ko iterabwoba rishobora kuba rinakomeye ku bacamanza b'abahutu kurusha kuri twebwe. Vyanatumye nibaza impamvu kuva mu gatondo Claudine atigeze avuga ijambo na rimwe. Na nkeka nawe ryari ryo terabwoba. Ariko njeho nibwiye uti uko bigenda kose sinshobora kwihindukiza mu ijambo. Mu ntaye yiwe abandanya agira ati ico gihe vyarananiye gupfungura. Sharire we yagoma atera inkuru rwose aryohewe. Avuye kwitaba telefone yamaze ku mwanya munini arambwira ati uyu munsi turabiheza ndaza kuba cacegeranyo ubu ndafise
ubu ndabifise vyose biranditse. Naciye ninyavya gato ngenda gukura umuryango kuri centre communautaire ndawujana mu hoteli inyegeye mu Bwiza. Isaha imwe y'ijoro twarasubiriye turakorana kuri sentare twese turushe, aho hari haciye isaha Charles aguma ampamagara agasakisaki ku telefone. Nabaye nigishika aca arasohoka ikintu murantunge, aca arasohora ikintu canditse. Nari nibaza ngo ni cya cegeranyo c'ivyo twashitseko. Ngize ndaraba nsanga urubanza rwose rwaraheze kwandikwa. Urubanza ruvuga ibihushane n'ivyo twavuze mu mwiherero. Aho rero ntiwarukira umwanya wo guharira, ahubwo wari uwo gusinya. Charles yaza yahejeje gusinya, yashaka ko ari jewe nkurikira, niko kuma urwo rupapuro n'ijwi ry'umutegetsi ngo soma hanyuma usinye. Uti nsinye jewe? Ngivyo ibidashoboka. Wibagiye ko wabaye mu mwiherero utegerezwa gusinya. Sinshobora nanje ati sinshobora gusinya kubera ingingo yafashwe atayihuriye n'ivyo twavuze. Aha rero nari ncize ko abo dusanga ivyumviro nabo baza kwihagarara ko. Charles arandaba n'igitsure cinshi ngo woba ukeneye kumenya uwundi adashigikiye ingingo kiretse wewe. Agacerere kenshi nza mbona abandi bacamanza baracuritse imitwe. Aho niho naboneye ko vyose vyahindutse, ko nsigaye ndi njenyene, ko ubuzima bwanje bwinjiye mu kaga. Shadahaguruka ntera ntumbera umuryango. Charles arantangira, tuba nk'abahanganye. Uti ndashobora gusohoka ko njewe nanse gusinya? Ndashobora gusohoka ko njewe nanse gusinya? Oya, sinshobora kukwemerera gusohoka. Erega ntitwatahuye, jewe nta kibanza ngifise ngaha ndagiye. Vyari ibintu biteye isoni. Tuguma ngaho duhanganye gutyo imbere y'abandi bacamanza batanu bajumarariwe. Salvatore niwe yagerageje gutora umuti, ati nimba Silvere adashaka gusinya ntushobora kubimutegeka, ahubwo reka igikorwa cyo gusinya tukiraze bizobe ivyejo. Umukuru wa sentare arugurura umuryango, mbere tugenda tujanye, niko kumbaza, yuracakunda hoho ko tuvugana? Uti nta na rimwe ndigera ndavyanka. Tuca tujana mu biro vya Claudine, arambwira, Silvere urazi ko uri umugenzi, aha hantu uhagabire. Aba bantu bavuye mu ishamba wewe ntubazi. Uti tomora, uriko utinya nde? Uti uramuzi? Impakanya mbanze niyumvire, ubu numva ndushe rwose, reka tuzovugana ejo mu gatondo, reka mbanze ntahe muhira. Uti riko urambesha, ndazi ko takibi wawe warahimutse, reka nguhanure, uri kurihenda bikomeye, mbe wosanga ari wewe uri kurihenda naho. Isaha abandanya agira ati isaha zine z'ijoro sinje mbonye ndashitse ku hoteli. Umugore arambwira ko Charles ahejeje kumuhamagara amubwira ngo umugabo wawe ararushe cyane kandi agiye kuba mu ngorane zikomeye, na jewe sinzi ko zizonsiga, gerageza umuhanura tuze, raba umuhinduzi ivyiyumviro. Ariko maze kumusigurira uko vyifashe, yambwiye ko ndi mukuri, nawe yari asanzwe ari umucamanza muri sentare y'iyungururizo ya Bujumbura. Kumva rero anshigikiye vyampaye izindi nguvu. Iryo joro nagumye ndonka abantu benshi bampamagara, bamwe bantera ubwoba, abandi banyengiga nk'abagenzi canke inshuti. Ariko ingingo yanje nari namaze kuyihitamwo, kandi nari ndayishimiye, arivyo vyampa amahoro mu mutima. Reka rero tubandarize ku vyakurikiyeho ku igenekerezo ya kabiri ndetse n'iya gatatu Rusama uwo mwaka w'ibihumbi 2015. Muri iyo misi yompi tukaba tugiye kugaruka ku bindi. Silvere Nemagaritse ati ndazi ko iminsi igiye kuza itazoba yoroshe, ntegerezwa gutora ingene nkingira umuryango, ntegerezwa kubahungana bose, umukenyezi wanje n'abana batanu. Ikindi ndazi ko ari ikibazo cyo gupfa canke gukira. Icambere cihuta nuko badatora iyo turi, kugira ndonke umwanya wo kwitegura, ntegerezwa kubaryoshya bakibaza ko turi kumwe. Charles we aguma ampamagara kanya kose, yongera andungikira ubutumwa muri telefone, aguma asaba ko noja kuri sentare gusinya. Naje nguma ndamuryoshya ndamwemerera ko nahinduye aho magaze, kuwa mbere nzoza gusinya. Aho rero hari kuwa gatandatu. Gushika aho nta numwe yarazi iyo turi, ariko kubera gutinya ko hari uwo hava tumenya, narasubiriye ndimura umuryango ndawujana mu nzu yo gukota yari ku Musaga.
aho hose nagoma ndiko ndapanga uko ndi buhungisha umuryango. Twashobora kuduga mu ntara za ruguru kuja hanze navyo nyene ntivyari vyoroshe kubera umugore n'abana batagira pasiporo. Niho nabona ko atahandi nshobora kubajana atari mu Rwanda. Niho narondera abo nizeye turabitegura neza. Telefone nayo ntiyampa agahengwe, yagumye ihamagara ari abangabisha, ari abantera ubwoba ko bazica umuryango wanje. Harimo nabo namenye amajwi kandi nzi neza ko atakinyabogira cyo gushira mu ngiro ivyo bavuga. Sharire yarasubiriye arampamagara afise umukenyero mushasha, uti niwemera ugahagararira inyungu z'igihugu umukuru w'igihugu ntazopfa akwibagiye. Aho naratahuye ko bariko banyemerera ubundi burusho, ingabire, kumbure n'igiti muri leta. Mu nyuma ho yageze ku rugero rwo kunyemerera amafaranga nari kuja gutora ku biro vy'umukuru w'igihugu canke ku biro vy'icegera ca kabiri c'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Wame ngo ni jewe ntegerezwa no gushinga igitigiri noba nshaka. Aho natahuye ko wari umutego kugira bambone hanyuma bankoze ico bashaka. Nagumye nerekana ko vyose ndiko ndavyemera. Igihambaye kuri jewe yari uko batamenya aho ndi. Kwigenekerezo ya 4 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015 imyiteguro yose twari twayirangije. Twahagurutse n'imodoka zibiri. Umugore n'abana bagiye imbere mu modoka yacu, naje nagiye mu modoka ikurikira yari taxi. Dufata ibarabara rya Cibitoke Mabayi tubandanya ku mupaka w'u Rwanda. Tugeze ku mupaka aho bita Ruhororo, navuye mu modoka nateguye ko ntanga amahera bakatureka tukarengana, ariko ntivyakunze. Mu gihe nari nkigerageza kumvikana nabo ku mupaka, niho nabona haje imbonera kuri umengo ziratwikese. Hirya mbona abasirikare baje badutumbera. Ico nakoze nasimbiye muri ya modoka y'umuryango ndayinyongera, ca ndagonga ibariyeri ndayimena, mbandanya niruka ntumbera u Rwanda. Zambonera kure n'abasirikari baragaragaje kwiruka ngo badufate, ariko tumaze kuja bukuruzi Ruhwa ntaco bari bagishoboye. Twari tugeze ku ruhande rw'u Rwanda. Abapolisi b'u Rwanda nabo barasotse kubera urwamo bumvise, baca baratwugururira ibariyeri. Ni gutyo twakize. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yahavuye isohora ingingo yayo. Izina ryanje ririko umugabo nta mukono wanje uriko. Ni ingingo itangaje, itangura ivuga neza ibyo twavuganye mu mwiherero w'igenekerezo ya 30 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015, ariko igaheza yemeza ko Perezida Nkurunziza arekuriwe kwitoza. Kuri ubu Silver Ntemagaritse uyu urejeje kubageza ko inahe yiwe baba n'umuryango we baba mu gihugu c'Ububirigi kuva mu Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2015. Bagenzi bashigikiye ikiringo ca gatatu bavuye bashimirwa na Nkurunziza, aribo Sharire Ndagijimana. Uyu we iruhande ko umukuru wa Sena rijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yahawe kurongora inama shingwa ntwaro ya Braludi aho yaserukira leta y'u Burundi. Ibitaba ko umucamanza wo ku rwego rwo hejuru nk'urwo yongera akaja guserukira leta kandi ari inzego zitandukanye. Ariko kari agashimwe kuko muri ayo mabanga yahembwa amadolari 30,000, ni ukuvuga ayarenga miliyoni 60 z'amarundi ico gihe. Emerorentine Kanyana nawe yari yafatanije na Sharire Ndagijimana gufuruguta ibishoboka vyose ngo ikiringo ca gatatu cemerwe na sentare. Nawe yaganywe kuba umushikiranganje w'ubutungane. Muri ico kiringo cyose c'imyaka 5 Kanyana ntiyigeze anyeganyezwa. Gutyo ababaye umushikiranganje w'ubutungane yamaze umwanya munini muri ayo mabanga kuva Burundi bwikukira. Benoit Simbaraniye nawe yahawe gusubirira Silver Ntemagaritse nk'icegera c'umukuru wa Sena ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Petero Nkurunziza we yaronse ikiringo yagwaniye, ariko umutima wiwe uhagarara gisigaje amezi 2 ngo kirangire. Ivyabagaritse ntibirabwirwa Barundi. Ikiringo cyakweza amarira menshi mu gihugu. Ibihumbi amajana vy'abarundi barahunze, ibihumbi vy'abarundi barishwe, abandi barabuzwe irengero. Abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu, amabohero yaruzuye inzira karengane. Igihugu naco cyarafatiwe ibihano, ubutunzi bw'igihugu bwaratabagaye. Imirwi y'abagwanyi yarasubiriye kubaho, amagorwa n'amarira biruzura mu miryango kubera ukwikunda k'umuntu umwe, kubera sentare vyayinaniye kuvuga ukuri. Inyuma y'imyaka niho muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 sentare y'iyungurizo y'umuryango
wa Afrika y'ubuseruko yasiyemeza ko ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza cawunyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi be n'amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ariko sentare yagiye kuvyemeza ikiringo caramaze kurangira. Ngivyo rero ivyo twobageza ko mu gice cya kabiri c'intahe ya Silivere Ntemagaritse yari icegera c'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzicikanwa na dushikiriza usangize kandi ano makuru bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no Muhuza TV. Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.